Stop. Hello, utajiju. Daga kwa mawese. Wara zangu, sanambia nini? Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part, je m'étais fourré chez Sana. Moi de ma part, des accueils, je me this is another hangout. You need Friday you go so can Friday you go hegwa. Hangout you most is kumwe no comedian afisa mateka menshi cyane. Ni mwiza. She's so beautiful. She's so pretty. Ewa na mateka iwe turayazi twese. Twasohotse Friday. Twa tumaze imisi tudahura mwarambira ati boss. This Friday negezwa kwa kumwe nawe. This is another hangout. Pop. Tumwakirende Christiana Lali Gomez. Chane gose. Tuoneshe dira mama. Unanionaje? Halo. Upo nyonyo. Christiana Biko I hala 5. Tu vas bien? Ça va na. Ni sawa. Mandufashe kwanza guteka tabo. Na kibazo tatogira ipo no musi kumdutekera ikiga Christiana. No musi tugomba duteke inyama. Dushumba ubugari kandi nucumba. Ubugari bitakuwa ngumu. Utajijua rero ngomba ndakumara amazi ni mutazi guteka umva ndazokora. Ni tomati rananiye. We nuzika abantu abastare ubu tubarongora. Kabisa. Lakini umeze fresh. Biranse. Urako byanse. Oya meze neza vraiment. Yeah. Ndashobora kwemeza neza na neza yuko 2021 last year yari success wawe. Twarabonye ama deals menshi za jibu zose ziraza. Kwiki barondera Christiana Lali Gomez. Jewe. Bon, sinzi nibaza yuko peut-être umuntu ntashobora kukurondera atakina kurondereye. Nibaza ko kubera ngira nariko ndakora neza hama barabona ko ushobora kubagirira akazi kabo neza. Maze ndakuzimane kwanza kubera je sinkunda kwakira abashitsi ntabazimanye. Merci d'avance. Urafisa amenya akomeye yo kugura. Urazi ko byananiye kuguruza amenyo ifana. Ni same sana acha kuleta bunani nkiyaha. Tora sha. Asante. Yavayo naho jimberi zondira yandi menyo mukaba ikigoko. Niho ndigira uyu wayinga aje ochomoka. Gira ifo. Mama like. Cheers. Yes sir. Sasa rero ikintu nshaka kumenya kuri wewe. Nka story na Kabosi ndagusavye kataneze izo tomati zokoze. Mtananiye navyobona hapa niko najikaosha kwa juu ya kamera. Basi fanya hivi, enda kwereka ibintu ngira. Fata izi inye uko. Hama ucuzura zirapa ngaha uzuragiruka. Ucisha mwimwe. Narape kuri ikote. Ushira ngaha uko. Wabona? Merci mama. Turabe ko basi twokurohera n'umugora gutwara. Hari story numvise yuko kera bakwita barutwe. Iryo zina ryaje ko. Bizana ndakubwira ikintu kimwe. Ntubone ngaha anye uyu mushatsi uri ngaha ku musiko w'iwanyu niko na kichwa kibaya. Sinibaza ko ari umuntu afite umutwe mubi nk'uyu wanyu. Fisa amashiga 3. Imagine. Ari ahantu havyimvye aha no ngaha. Imbomo ni iyo ngaha. Wewe wize he. Imbomo ni iyo ngaha je fisa amashiga. Sabiri aha no ngaha. Urumva. Rero kera nkiri muri primaire nahise urutwe runini gose. Umva nahise kwa mfise utuntu turi mu maso yanje twose ni duto twizo duto rusumwa duto. Rero muri primaire kera bakunda kunyita barutu. Kwa urumva twimwashora twimwesha ibipara canke ordinaire bacha banyita barutu ko umutwe nari mfise ingene wari munini. Bo c'est pas ko ari munini cyane. Mugabo ingene wari uforome ni wari ujanye n'agasura kanje. Vraiment. Wari proud y'umutwe wawe? Wapi. Niyo mpamvu muri secondaire nacenge ndakwiga muri privé kugira nze ndatangura gusuka sino vraiment umutwe wanje vraiment wapi. Hamarira cyaje umutipe muri 6e primaire mote murakundana ibintu birabashosho. Uko iki wakundanye kuva kera tangu 6e muko mapenzi. Nikwambia kitu kimoja. Loga yitwa Bakari. Nikwambia kitu kimoja. Imana yadushize kuyishi kugira ngo tugirene. Mukundana. None cyo kurambaza nikindi ni. 6e primaire. Kwara zangu 6e primaire niho 6e primaire. Oya, je nahereye muri maternelle. Natanguye gukundana muri maternelle. Nahise agahungu twakundana muri maternelle kahunda gute. Rero après nyene ngiye ndagenda muri kwa ega jewe name ndi umuntu w'umusazi kuva kera. Ega je sinkwije wangu.
namwe ndi umuntu w'umusazi kuva kera rero namwe mfise udutipe uduhungu kwikundira nikundira nje nkatwikundira ne problem iri kwa direka tugume kuri Bakari rero umviriza Bakari ikintu cambere cyatumye dukundana ni connection yari hari entre mitwe yacu nawe yarafise umutwe munini Bakari yarafise ugo rutwe please rero Bakari kenshi rero twatangiye gukundana kubera imva yaho araza kambwira turafise urutwe je ariko kubwira abanyeshuri bakunda kuncokoza akaticwe kako barutwe urumva Bakari nawe uko nyene the same cyasovuga ati Bakari je tuzokwikundanire rero homba vibe turayihuza twakundana nyene burya rero nevyo ubuntuzi barigeze no kudufata umunsi umwe twe turasomana muri toilette na Bakari mu kwishuri aradupfukamika bakatupiga amakofi Bwa ntivyigeze biduca intege twandera tunapendana love nico ikintu wibukira Bakari uvuga ati iki uko biri kose sishobora kumwibagira ko Bakari je tumana naja kumwibagira vraiment Bakari kwa nakico kibaye urumva gusa sauf que ntivyari ibintu biri sérieux nyene ngo vyiki nari nkiri umwana uravyumva après nyene birahera ndaja muri secondaire nawe ne baca bamurungika kwiga hanze ubusinzi ntitinavuga ntabwo sindanamuherutse kumubona narumvise story yuko yagusigiye inkovu mubiri wawe inkovu jewe nta nkovu yasigiye umwaragwanye ibiki inkovu je mfise nizo nagwana na mukuru wanje cyane n'abandi bakobwa sino je nta nkovu mfise uretse yuko muri adolescence iwacu muri wese usanga hari ibisanga yacamwo adolescence kamutwara nabi je adolescence yanje ari mu nahango apo ndavo naravibingamwo nanje naroze mu ntahangwa atreta nagomba ndabwire ko je nakuriye mu Buyenzi nimba atavyo waruzi ni kuvuga inahangwa ndayizi cyane twebwe urati ikintu twagira twebwe kera twaragenda kwera je papa wanje yari sishatse kwisima mbwa yari umuntu nyene ntiyakunda yuko naho twakuriye urumva ntiyakunda ko tuguma tugendana n'ishu mvuga twabaswahili yetu mugabo je byaranyohera cyane kuko niyo abantu nabona rero twari babana bugananirwa mu nzu ntitwasohoka sasa rero qu'est-ce qu'il faisait iyo ducatse nko twebwe papa agiye ku kazi twasha dufata tugasohoka haya twavuye ku ishuri twasha dusohoka tugasha tugenda twoga mu ntahangwa urumva tumaze koga mu ntahangwa atashe urarukwoze mu ntahangwa ikintu cyambere bakumenyera kuvayo wera kuvayo wapawutse wera rero twasha dufata tugaca tugenda tugaca twisiga amavuta twatwica umunsi umwe rero je akatukamata tunarentre twari tuzi ko kenshi papa yataha 16h 17h tucha tufata dutaha 16h twibaza ati ntarashika peut-être ntaragira iki tunafika 16h twakutana vijana kama salo hivi butoto tuko bla urumva twera umengo twisize foundation itari yapo yacu twera yari jewe n'umu petit frère wanje nakandi gakuzine n'undi mu bro twera vyara turabwa twabana muvuye mbwa ya makuru yaramaze kuyaronga umukozi yaramaze kumbwira ati burya kwaje banyita bebe muhira burya bebe na ba Fred baragenda koga mu ntahangwa amazi ngaha barayabuze kuburyo baje baraja koga mu ntahangwa bana vyo bikamume yose kwava je umusumwe nzobifatira vyo kata musumwe ndigira ndababona nzobifatira akabadoma hapa ni fresh tunaingia hapo ni fresh hapa ni bon tunaingia kidogo aradufata na ifse vya kaze rero gute azati hewe nimwegere ngana egera ndabereka acha dupfukamika twari dufise gazo hanze twaba mu rupangu rero ikintu rero cyanatuma twaba mu rupangu twenyene urazi kuba mu bintu twashuba mu rupangu rwenyene hari abana bo mu giti mu Buyenzi tukaje twicara ahantu agacha dupfukamika ahantu agacha fata tujya duparata twifana atubwira bupfukame kuruzi byo kwa ni méchant agacha dana amabuye twaje dufata uko abari kumwe na Simbizi Simbizi ntiyari Simbizi alikuwa musazi mu bingine hapo Simbizi alikuwa musazi mu bingine urumva tugasha dufata tukamara nka 10 minutes tugatangura ntituzosubira ibikibyo bigahera ni kuvuga je vraiment nase kubesha ni kuri adolescence yanje nifanya busazi bwinjye niricokesha abazaze kabisa icyayi kintu bibaza yuko wace muri adolescence utifuza gusubiramo cyangwa utifuza kubona umwana wawe aragiciyemo ikintu nifuza kubona umwana wanje agiciyemo wowe waciye muri adolescence iwawe kwiba you mean kwiba genre mvuge gute kukura franga za Minerval nirikuraga franga sindi niyo aho nyene kwiba umunsi umwe narariye amahera minose nikakura franga sasa naho rero ndakubwira ivyo byose yatwigisha ku mashuri meza ari share bana je nize nirisoma ku
King School. Sérieux? Yeah. Mwaka wa King School ya wapi? King School. King School hiyo school ya Kinindo. No it. Mimi nikianza kusemea Anglais hapo utakimbia. Vumbi taruka. Nakubali. You know, tupatia remani kana nao. Mimi nisoma King School. Kandi ntumarize ko nitwari kumwe none wewe. None. None kumparirize. Je nize kuri King School. Secondaire nanda ndayigira King School nyene mugabo ya primaire ndayigira King School nyene ya primaire. Urumva minosi waraziga. Minoso Minerval warayiga ko. Semesha ukweli tu. Semesha ukweli. Mi vraiment nilisoma kuko mibu. Ekore ko mibu. Alafu secondaire rero niyo nashenja kwiga basi ku mashuri azimvye. Mugabo vraiment nize kuri komibu. Sasa rero iyo komibu ikintu ndakubwiye ati narigeze kujya amashuri mugabo amahera nariye yari muri secondaire. Sasa iyo kipindi bana bijya bintu vy'amantuzeya usanga ku ishuri hari amakantine. Rero umunsi barigeze kumpa amahera yaranga umenga yari 70000 barampa amahera tigenda urihe ku ishuri. Kandi naraniga na cours du soir. Nilikuwa tunakiri sema tu samwa nilikuwa bono. Mimi nilikuwa nakiri mingi. Urumva? Hama bampa amahera ya cours du soir urumva na Minerval tu. Sinaenda ku masomo. Siku ya kwanza nikasema bon reka ndayakuramo amahera y'imoto. Ndavuga ati okay urumva hakuyemo amahera y'imoto umva genda haravamo 5 umunsi wa kabiri ko yaje ishure ryose niga ko nashaka ko bamenya nani nashaka bibiri chama yani chama mare nikaingia masomo nikasema bon mwese muri pause musange hariya kwa muri kantine ndabarabire nakaribura abakenya urumva ubahwe sasa njo ikawa nikabachukua kandi vraiment narabigize ni chama nashanje niyozi uzomubaze ozi twariganye urumva kabisa sasa jewe nagenda kwishuri namba ya mahotaro nagenda kwishuri namba ya hotalo nikanyene n'ivya bindi abantu peut-être byaherenga ko bano bakwita slave n'nyine Messi ko slave queen ndagufukuza urumva okay hama rero urumva kubera kukuntu nakunda kwambara nyene kukuntu urumva nakunda kwigira umuntu wa grave sasa rero kwishuri ikawa wakananihi nikaenda nikakula franc umunsi tujya nka hafi nka 12000 wajya masambusa nini na masoda tukakula hafi 12000 12000 natoka nafika nyumbani nakula umva kuya nyina mahera ugendura yajya bukebuko ukuyemo igihumbi 2000 nacho kipindi twa badogo umva nti wari kwiyumvira ingane ayo mahera yose uze kuyajya uzoyasubiza baravuga ati nzoronka yandi haragera igihe rero tujya batangura kugukarira ku ishuri minosi akaba katukuza je rero erere nagize ku ishuri umuntu uze yari afise nimero za mama wanje kubera avoka statuene kweli izi avoka nizo izi tomate izi ni avoka tomate zaza kudukwira zirakwira hariho na sauce tomate urumva hama rero ico gihe kumbe kwa niga cours du soir urumva bari baziye no na mama wanje mere wakampigia simu ati none ko umukobwa wa tarari ha Minerval n'amahera ya cours du soir ati juwa mwana amahera yaramuhaye urumva haheze nk'ukwezi na yamuhaye je no sindiko ndavyumva peti nilipigwa chaki je papa ntiyanangubita gose mama yarandunda wamengo hari ikintu dufa wangu urumva rero araza ku ishuri araza aravuga ati aravugana n'umuprofe je rero bacha barampamagara mu ishuri ati ngo wananiita hivi masomo naenda hivi kuangalia nakutana mere iko pale aho nyene nararonde ingene ndarondera ikigwara no gwara kiri étrange nyene kibyusa aho nyene nikakikosa kabosi problem hama mere akanambia wewe turahurira yarajara yari akanifanyia tu hivi wa musi nari sanse ko umva twari gavant après midi ari ibintu byibita encadrement umusi yari vendredi umusi ndofanda wibagiye nari sanse kuba en tout cas 18h mba nashitse muhira nilifika 19h na nikafika direct mushamba uri ugarara kurara mama na watashe ati yashano nyagushano guruka nyakugwa muyiwese ari lali hariyo ikintu cigeze kuvuma hariyo story zigeze kuvuma muri ino myaka yahera bita abantu ba slave queen muri abantu nyene petit qu'on baragushize muri list of gati ujya mukogana n'umuslave kwa jeu niye impamvu bibazo yuko abantu bakwise icyo zina koko no bandi umuslave
bon jewe icyambere ngomba ntange definition y'umusire queen musanze mu Burundi hano nta musire queen n'umwe ahandi okay umusire queen n'umuntu abayeho reka tubishire ngomba ntange definition zibiku definition abarundi bayiha na definition abandi bantu kubisanzwe ko slay cyarico umusire n'umuntu donc ikintu cyose uzikiri update fate nk'umukobwa abagifise n'umuntu abayeho ubuzima bwiza unasikia iko mu maisha ya bien yifata neza maana kuna muangalia unasema toto kabisa toto. Sasa abarundi nabo gacafata tumusire queen ni ndaya mbaye biza ndakubwira ikintu kimwe mu Burundi abakobwa bose bitabasire nta numwe arimo kuko bose manavaraga nguo za ruvumera za 2000 canke bakaja haja muri ville baragenda bakanwa imivinyu baguriwe n'abantu bagataha kuryama habana franga habana ta déplacement habana ta gari none abana basirey bahe umusire queen n'umuntu ni kuvuga abayihu ubuzima buri hayi c'est bien mugabo ngaha mu Burundi umusire queen ni ndayambaye kuko ni wa muntu nubwo buzima na yana ikimamira ubwo buzima nahaba kiba jana ikimamira urumva rero musanzwe je vraiment nukwije sindo umusire queen mugabo abavyumvira mafu mushake mwiyumvire ko ndumusire queen reka ndayivugira hasi n'umusire queen n'umusire queen n'umusire queen watu nabambia kabisa kamera zose urazibwiye ko utari umusire queen haraje project watanguje imeze fresh sana project nibaza yuko abantu yatanguye tuyishuhiye à la maison nipe kwanza 5 sinabwa bikubwira ijya bora yirenze sana kesho irenze niko na franga pesa iko vraiment niko na franga ubahwe cyane byagenze gute yahagaze gute na ba Audrey na ba Alvin chemistry yarahagaze aba ikibazo cya uri homba asiya homba sikiane kwambia tunaona mu buzima hari ikintu bita priority kabisa mu bisanzwe kijya igihe nabitangura sinovuga yuko nagize erreur yo kutabiha umwanya ukwiye bijya bintu nari nkwiye gufata nka donc dutanguye njo tunaza tunashana na tunamaliza mais nilibyanzaga niko deja na bingine ma plan ya kangine ibindi bintu fise ukora sasa rero ndabitangura igira ya mbere ya kabiri nabajya na deja na bajya bandi twakorana baranyidogera cyane wewe turashuwa twigira gute après ugatusanga uri kuraje mu bindi bintu by'akazi nikuvuga nabigiyemo ntafise umwanya ukwiye wa tournage kuko tournage twarashobora ndakubwiye twe twarashobora kugira episode 2-3 tukazikora juste une semaine kubera ingana ari ibintu bifata umwanya kugira gute mugabo umva nabitangwe novuga ko nabitangwe atamwanya kuyifisa ariko ubu unye kwa nashenja mu bindi mugabo ubu ndiko ndiyumvira ingene noshobora gusubira encore une fois kwa nabonye abantu barabikunze cyane yari imeze bien sana rero ndiko ndavyumvira ndiko ndabipanga ndabishirira no mu buryo ku ruhande après nyanze afu ni rush moto nirushe moto kabisa mugabo rero afise defo imwe gusa je nabukondera atanguze ikintu gaca gihagarukira hagati muri turazia dans la maison dans la cuisine sinzi naho vyagarukiye sasa hapa uko dans la cuisine kinini unataka nini abazuko mu hangout sasa uko mu hangout wapi dans la cuisine sasa ni korefu yo sasa usinivuruge tena mkichwa changu kabisa uri mu bantu kunda kureagisa ku ma comments y'abandi bantu ku ma post y'abandi bantu cyo kubisanga byashike undi muntu lastly hamadimisi y'abatuntu ngire tagenda neza ku bantu batandukanye neza kuvuga amazina yego tabavuga nawe sinabavuga aseme basi batakupiga siwezi kwa nini tukuona comment za lali kuri bige bisanga byagiye biraba ku bantu bamwe nga mu misi none reka agenda kubaza ikibazo umaze kumbwira ngo igituma utabonye comment yanje ku bantu bamwe ndabamenya gute je manzi bambwira amazina cyangwa bambwire mu matwi sema niseme sema niseme umviriza bambwire mu matwi bambwire 4G, DG. Connexion. Unaona kuna wasomi bo? Okay. Imana yararemye ikintu ikagishira ku isi kiswije pour commenter. Voilà. Mugabe ibindi urakunda kuyikomenta ko? Ibindi bari ibintu umuntu yagize atari bimuriko. Okay. Bijya n'ibintu jone gishinwa pete. Cyangwa bikomante mu gishinwa. Bivuga mu gishinwa twumva. Sha. Ahora ibuze zose. Abashinwa bagotaho.
Mama, lakini nasikia Femba. Femba nini? Nasikia njala. Mama, wa magianje. Urababarira. Unajua sasa, kalete makara tutie hapa tusonge ugali. Hautakula. Wallahi hautakula. Leta makara. Tia hapa makara. Sawa mama. Nunu bararinda zo kurongora ko abantu babasada tubatwara tubarongora ninda zo kurongora utazi no gupasura. Uraza abantu bamfira. Ndabi ningana yapasuye n'ukuri kw'Imana. Hasi. Tia hapa. Anitie makapa. Tia makara hapa tusonge ugali. Urazi yuko Mokenzi twakoze hangout ubuheruka. Acarambwira ati kaboss je ndakunda guhura n'ibibazo by'abahungu bazana imiduga bazana kanoti bagira iki kugira ngene dushuba ndazi dukundane tugira iki aya makara banzurindire kwanje aya makara ayubona ushize ko angana n'intuze aya ntuze iki gikara kimwe iki kinga naheka boss pana aya makara ubona makara gusa apana nzana makara sanzwe yo kucumba ubugana kabosi ubugari nza kuvuga nari programme yo kugutwara mwanda biyevye kwe sasa unaona nikikupeleka Amerika utaishiaye mbona niko na franga nyingi tutaishi mama tutaishi Amerika hakunaga batumishi tia makara yangine nongera kwa yangi ni kusonga bugari urumva rero ivyo bintu Mokenzi yambwiye yakubwiye Ewana udutipe turaza nyene tukizanisha imiduga akanoti so dusanga ari amahera ya papa wabo urumva kugira bakundane ivyo biramaze gushikira wewe galaji lakini au kinyangalia vraiment aoni kama niko mzuri sasa na niko natai unaona kile kisusu changu unaona kisusu hapa ni hani kwa ramba idiro ni kisusu kiko kata kata kiuno chako mwenyewe Mola amekupa wewe nene reka sina ukana umvirize jewe déjà quand tu es umaze kumenyekana ivyo ni ibintu bya mbere biba tureke no kumenyekana ukiwa tu mwanamke mzuri ivyo ni ibintu biba biri normal wewe rero hashasigara hiwawe ko kumenya ivyo ushaka mu buzima n'ivyo udashaka kama ubona yuko amahera ari byo bintu byose ubukeneye mu buzima unaenda ubona nawe gushaka urukundo nyago urukundo s'amahera rafiki yawe aho nyene ikibazo kigomba kizenga aho nyene umuntu ugira afata agatsima kalali akifatira uko akagendane donc ugombye kumbaza ati inge gato umuntu ashatse kwifatira agatsima kalali nyene akagendane bien eno udate kabisa yo guhendesha iki canke ukora iki jewe naboro je ntumbaze kumpendesha ko je ntibampenda nije mpenda ikintu cyambere ndayikubwire mu matwi aka kamera karaza kuvyumva aka kawo ikintu urashobora kumubwira ujya mu cameraman wa gakizo okay tende ikintu cyambere umuntu asenga haleluya amena haleluya amen umuntu apana bosi kusema wao ndirirwa muri eglise ndabizi ko hari ibyo mushaka kumva mugasi ibyo nza kubabwira ta ndabizi ko hari ibyo mushaka kumva ariko si ibyo ndababwira ngo ndababwire ibiri ku mutima je ndakunda umuntu azi Imana atinye Imana kuko umuntu atinye Imana anagopa na mwanamke uwasikandana na muba icyambere umuntu atinye Imana icya kabiri anakunda icya gatatu kale ngene hangout nawe bro icya gatatu umuhungu w'umukozi nshatse kuvuga iki umuhungu agica ashaka mu buzima kabisa sinavuze afite amafaranga iyo ni prefera ibyo ego ni byiza kugira umuntu afite amahera mugabo w'umukozi ari determined agica ashaka kuko ukundanye n'umuntu agica ashaka ukundanye n'umuntu w'umukozi ntaho mutazoshika bana muntu n'umwe avukana amafaranga ndabesha ni chakane vraiment bogare na wewe Yesu unaniona kunyangalia nikikana mtu anafanana na gikere unaona kwa nisiku kuza watu wana mapua yenyewe akitashaka kuikuribisira kubitanga akabaravuye hapana tipe mzuri mwenye iko presentable bogare akisimama hivi naangalia na yo mama uruma bako wanaume
mpaka ubu naumu. Yataje. Kama example wewe hapo uko mwembamba sana siwezi kukuitika. Peut-être utanguye gym gatoya ukongereza ibiro. Hizi tendo za fresh. Hizi tendo za fresh. Lakini attention kuna bangine bako na mataye makubwa lakini bazi bindi bibazo nani. Lale. Mimi vraiment nafurahi sana. Urana twatanguye 2022 nibaza yuko ari 2022 na cyane gose hari ikintu Mokenzi yambwiye arambwira yuko jewe ndashobora ngiye mu rukundo nja mu rukundo nk'ikirofa ndabikibona mugabo Lali aho raza mu buzima bwanje akaca bigabanya agaca bihagarika n'icyahe ikintu wifuza kumubwira mu n'umubwira ati peti yawe Mona je nibaza yuko no hanura ahubwo abavyeyi we gukura televiziyo mu nzu no gukura amayinite ya Canal Plus kugira nasuye kubona telenovelas. Putain. Bravo arasubira. Kumbiriza ayo magi musubiye akora. Misanze nico kintu cyonyene mbona ntaco no muhanura en personne mbwa ico no hanura abavyeyi biwe nuko bokura ya amayinite ya Canal Plus. Muhiri wawe canke Star Times ntasuye kuraba telenovelas. Kubera kina telenovela. Mu rukundo. Sio jeshi kama wewe. Mimi vandana. Nisiriagi vitu vya kulia ngo tima blesse sifanyaje. Yo. Mie. Kabisa. Unaniharia na kupiga. Ngumi navua nywele natoa nywele na ngachangura nipeleke tugacha tuvugana ku mugabo kuyumva. Kabisa. Uro. Abandi urampariye. Nkura kumushatsi. Ni nzara nkacomora ugacha tugwana rero umugabo kuyundi. Mubahwe. No black. Unaona kasosi gisi kabutamu sana vraiment. Takuwa ngumu. Twitege plani za muri umwaka wa 2022. Umwaka wa icambere urabika amafoto turi kumwe. Yego. Kuko uyu mwaka ni hatari sana. Urukura bitanga. Ushatse kuvuga? Ni kuvuga hari abantu batazokwemera ko wewe tuzinanye. Ko uzogeta kuvuga murazina. Wumva ushatse kumbwira ikiganiro ndakibike. Mukibika ahantu ha data. Kabisa. Urumva kuko hari n'abatazokwemera nzoba ndiza hose za France hari ya MTV pote. Oui. Sinyoni hivi kama mtu mkali. Kabisa. Sasa ubika amafoto turi kumwe ko bazokubaza. Bazokubaza oya bazoguhaririza urumva umwaka nirwo we wa success. Ego. Ama step utapiga step nyingi sana. Sana ntakimbia sana msazi. Kabisa. Tena gasosi kanataka kuiva tusonge bugari. Mimi nasikia femba j'ai faim. Tu as faim. J'ai faim. Sasa kabosi mimi nikuulize swali moja. Sasa. Hey. Urafise umushe? Jewe ndi single and proud. Uri single? Ego. Takuri branche. Tafiti kitoto cha Buyenzi. Ya Buyenzi sibayu. Sikia. Niko na mwanamke umoya hivi, wa diaspora, yuko nataka mwanaume wa kuoa. Unasikia? Sio blague. Ndafise umukobwa umwe mu diaspora ashaka umuhungu atwara. Rero imburi ready. Cyo tubiheza ubunyene ndaguhe nimero ziwe. Ndetse ndaba ready vraiment. Unasikia sasa? Sijakurondera ko mu buzima. Sijakuwa ready. Nataka kwanza nijue kupika. None singibi sindi ndabikwereye. Cyane ukikintu Simbizi igeze kumbwira. Simbizi yarambwiye ati kaka demo kiwacu rero. Karigira ka gangster sana. Haone kama ni kapetite. Arigira yuko ari umuntu watari. Mugabo ikintu yambwiye kimwe gusa akunda kuri wewe. Yambwiye ati vraiment ujya mukobwa wacu afite umutima mwiza. Ufise ikibazo aragusupportinga. Ufise ingorane kanoti send muri kasa nyeko kazi. Uko boss. Yes I. Urana mukiriya abapeti bato. Murafise ukuntu we na bro wawe mudahuza mutagira iki. We na Simbizi byari bimeze gute? Bo tukira abana nyene kubera ari urumva nije ndamukurikira ari imbere yanje. Rero urumva twari guhuza. Ona isosi ti hapa basi nilambe. Utaramba nayo mbere nafana nayo. Na kwanza afurana. Hiyo sosi inanitia huruma. Lambule. Nipende lambule vraiment. Unasikia je Simbizi sikuko ko ahubwo Simbizi niwe muntu wa mbere aryoshe kubana nawe Simbizi kabisa. Jewe twokumvikana Juni msazi na mimi niko msazi. Mwe tukona tukudufise intuze imegomba kumera shock vibe imegomba kumera shock imwe. Mugabo kera nyine tukira abana vraiment twara nini siko tutumvikana
ntitwara abagenzi cyane naho twavuka ni bya bindi nyene bari umuntu ari mukuru wawe ari grand frère tu hakuna vya burefu sino vraiment ntacyo dupfa vraiment ule ni kakangu one love anavutaga tukabangi sijui kama anavutaga me vraiment aragusiaga ni crazy ule ni msanga nanye ndamwemera cyane ura wiyumva gute sometimes wumvise peut-être muvuka bambagije titwavuka simbizi je numva ngo ni ibintu bisanzwe gusa how can I say naona gatuka mani maajabu ya Mungu yumvira ufise abana nkanje na zimbizi mama wanje yari yakiriye mugabo urazi yuko Instagram yawe Instagram yawe numbers ziraduka sana ababone wanapanda sana ndemeze jana kujana yuko Lali Christiana uri umu influencer ufise abantu benshi sana winspira ufise abantu benshi bagukunda sivyo na bose barespira bose yote pamoja mugabo rero le fait yuko uri umu influencer urakunda gukora ama live live yawe swat ukora vugira ati tufashe naka live zawe ukora tanga impanuro live zawe kugira iki cyangwa ukora tukana ibintu nk'ivyo tuhagaze ngaho kugira njye no gutukana nibira kugaruka ko bigakuzanira ibibazo cyangwa ingorane ziki z'abantu bavuga ati abantu rya mu sister reka tumwitwarire swat tujya mu sister atuvuriye adamu umviriza d'abord je sindakuvuriye adamu mvuga ibintu jewe je suis très direct nakubwira ikintu cyo rese ushobora kuja ngaho nkandiko ndavuga umuntu atagize ikintu cyo kabisa ukuvuga niriza ndakuvuga nuko ari ibyo ushatse tuja kwitwara muri ntuzeya muri FBI hama bagacha baza kumfata mugora amaze kuronga basi nk'abantu habamwo beef kubera yuko abavuze hakaba n'ikano kishari umwe gusa mugabo c'était pas grand chose nawe nesinari namu ega je simvugana je kandi nta muntu ari specifique mvuga jewe haba hari ikintu cyabaye nka commenta mu bandi rero mafaso yo gukomanta sishobora gukomanta ikintu kibi ndagikomante muri byiza turabitahura yo bari hypocrisie rero mafaso yo gukomanta ndinze nkomanda bikakubabaza ucugenda ukitwara habagacha nitaba none problème iko hama abantu bagira commentaire bakuvuga ati cyangwa ugacana bakavuga bati ile demo ni msazi umvize ndakubwire rero iyo commentaire deja gitaho je suis comédienne sivyo none umva bavuga ko nkomeye gute bavuga ko nkomeye gute erega quand tu es comédienne ugira ibintu c'est pour faire rire les gens ni ibintu ugira kugira ngo abantu baryoherwe rero abantu bamwe baca bifata yewe nagasazi je yo sinigera ndagifata nk'igitutsi oya ndagifata normal vraiment easy mama natusongea waraza Christiana la ligue mesmo mwemutsi kwazi guteka mwemutsi kwazi gucumba ubugari bwa fresh ahanga turi babiri tutabugonga sibe ni betana hamo ngo nabagaho turonse ari abantu bakunda kwibaza ati none Christiana ko guma voyage aha mu ndege muri circulation kamarige tutamubona kuri Instagram nitumubone abari mu biki je ndafise ikibazo ngeze ndakubwire nakubwiye akano tugakura ngumye ngaha Bujumbura mimi sina vitu vya magrave nafanyaga hapo chanione lakini kama mimi msohotse hanze y'igihugu kaba ariho ndonkera kanoti kakuishi why not mtu anaenda kutafuta maisha afu anakuya kula franga hapa Burundi situ manake deals ni nyingi sana amadira arahari amadira arahari mugabo sayava sa madiri yotuma yova muri ivyo vya komidega ama contract yasinya gukora ama publicité y'ibintu mugabo sa amahera yotuma umuntu abaho ubuzima ashatse kabisa kubera mu Burundi ntibaratahura ntibaravaloriza cyane cyari cyo mu personnalité publique canke nkuko wavuze nyene umu influencer canke umuntu akora ibintu by'amarezo sociaux none haganye urazi ko amazi imisi dusasohoka ama hit song kandi nawe uri mu bantu ukurikirana hafi umuziki wacu urakurikirana hafi ikintu cyitwa industry ya 257 ko yana uri muri industry ko biri kose niyo indirimbo sigaho vibing amwe sana uvuga ati iyi nyeka boss na moso yera nayumvise nani maro bari bapiti n'abapendaga bararenze we love music n'abapendaga vraiment zo bagirishe Hangout twisokere ijya ndirimbo yabo urayifeelinga full grab iyo ndirimbo ndayikunda reka ndaguhe top 3 havuye malo cyakurikira yo noko yo
agacakurikira ya gatatu ya gatatu muri iyi minsi prefere kuyino kubera indirimbo ndiko ndategurira abantu babize utu nani tureta amasahani ya kucyabuga ndetse basani muku usanzwe indirimbo ya gatatu nayibutse ndugu bon appétit akora nyama mocho imwe nawe kameramani ntubashiramo hapa ni toto mbili tu. Yes, yari hangout ya Boss for real na ndi kumwe na Christiana. Bizera yuko wagize vibe imeze neza. Ni hangout Boss for real na Christiana. Uyu munsi yari show yo kurya Christiana ambia Boss ko dusangire shadas ko yamazikiye kinini sana tudasangira, niyo mpamvu navuze ati reka nze tugire vibe imeze neza. Christiana, merci beaucoup. Nikuterefu. Urafise ikintu ushaka gupartager n'abafani bawe? imbuga ndiko ndayi Akunzi ba Jimbere Magazine. Peace out.